Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kuri Hejuru TV aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mwanya twabateguriye amakuru. Turi kuri uyu mugoroba kuwa kane kw'itariki ya 12 kwezi kwa cenda mwaka w'ibihumbi 2024. Turabasaba kugira ngo ntimuze gucikwa n'aya makuru twabatunganirije. Turaza kugaruka ku biriko biraba kuri Dr Christophe Sahabo n'agahomerabunwa ubu noneho yoba yaguye imbere y'abacamanza. Muti vyifashe gute? Mu kanya gatoya nido. Reka imbere yuko dutangura aya makuru tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, Bujumbura, Igitega no mu zindi ntara, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze ntimuze gucikwa. Tubategurira byinshi bitandukanye biba bivugwa muri politike, hagati y'akazi na muntu, gutungane, satacu umutekano, bivugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bwe n'abene gihugu hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatohereje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Christophe Sahabo yoba yaguye imbere y'abacamanza aca yihutanwa ku bitaro vy'umwami Rwakarede inyuma yo kwitaba sentare umwanya mutoyi. Ku busabe bw'abashingwamanza biwe nuko Dr Christophe Sahabo yemerewe n'umushikirizamanza mukuru ko yojanwa mu bitaro bikuru Rwakarede vyo mu Kamenge Syashike biri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Uwo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'Ubuhinga Kira Hospital yabashije kuheza isango rye mu sentare ya Muha mu manuko bwa Bujumbura kuri uyu wa kabiri nk'uko vyatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Dr Christophe Sahabo akaba asanzwe afise umurinzi umwe, akaba ari we wenyene yemerewe kuja mu cumba ciwe nk'uko vyamenyeshejwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ku mugoroba kuri uyu wa kabiri uheze. Uwo yahoze yari umuyobozi mukuru wa Kira Hospital akaba yashitse mu bitaro Rwakarede mu Kamenge kuri uyu wa kabiri ku mugoroba. Yaravuye muri sentare rero atabashije no kurangiza isango nk'uko rero babishikirije, bagize bati Dr Christophe Sahabo yaritavye imbere ya sentare, akaba yari afise n'ingorane zikomeye harimo kubura mwemu, guhema nabi n'umuvuduko w'amaraso. Ivyo rero bikaba vyari bimaze indwi yose ariko ararwana navyo. Murumviriza ko amagara yiwe atifashe neza. Barongoye ibohero rya Ruyigi rero ntibagize n'umwete wo kumuvuza neza, niko umwe mu bashingwamanza biwe yamenyesheje ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. We yarafashwe n'umutwe, ubushuhe hamwe no kugwara igihaha. Dr Sahabo rero ntiyashoboye kwihangana imbere y'isango ryo mu rw'abacamanza, nico rero catumye sentare isubika iryo sango ndetse aca yihutanwa ku bitaro vya Hopitale Rwakarede mu Kamenge. Dr Christophe Sahabo rero yari yavuye mu ibohero rikuru rya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi kare mu gitondo kuwa kabiri, bikaba vyari bitazwi nk'uko abavugizi biwe banabivuga, yamara ibindi binyamakuru bivuga ko yari abizi ko azokwisigura imbere ya sentare ku itariki 9 uku kwezi kwa cenda 2024. Ubwo no kuvuga kuwa mbere uheze, Dr Christophe Sahabo bivuga ko yagiye kuganira n'urongoye ibohero rya Ruyigi, ngo birashoboka ko rero yoba yaramenyesheje ivyiwe mw'ibanga ariko yagiye kubinyegeza. Niko rero bamwe bavuga ni n'abajejwe uburongozi bw'ibohero rya Ruyigi bamwe babitangaza. Mu mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje ko afise uruhara rudasanzwe muri dosiye ya Sahabo. Christophe Sahabo rero akaba yagirijwe n'ibindi vyaha harimo guhungabanya ubutunzi bw'u Burundi mu gihe abivye amamiliyaridi gatemvya amasosiyete ya leta ubu bacidegemvya. Imyaka 2 rero n'amezi ashika 3 irakwiye muganga Christophe Sahabo yahora arongoye bitaro Kira Hospital avundiye mu buroka zira amarementanya, kuko uvuze ko yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu umuntu aca yibaza ibibazo vyinshi. Muganga Christophe Sahabo rero kuvuga ko yahungabanije ubutunzi bw'igihugu mu gihe bizwi ko amashiramwe ya leta mwamwe yahumvye, ayandi agoyagoya bivuye ku barongozi bagiye barasahura ubutunzi bwayo. Mashirahamwe ahambere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe yaratangajwe n'inyifato y'abo barongozi, akarorero mu kigo Odeka gitunganya ikawa y'u Burundi.
abo kwibagira kandi abanyuruje miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi yari agenewe kubaka urugomero rwa Mpanda n'ubu gushika isaha dosiye yarubitswe vyumvikana ko umuganga nka Sahabo yari aje guteza imbere igihugu ndetse umwagirije guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bigoye no gutahura. Ikibazo rero catangaje n'abantu n'ukuntu muganga Christophe Sahabo yarengutse muri sentare nkuru ya Muha ameze nabi cane agwaye umutima hasima gitangura kuvuga tangura kuyorwa cane vyahavuye rero bitamworohera bandanya urubanza ruca rwungurizwa kw'itariki ya 17 Nyakanga 2024. Muri mu muganga uri ku butegetsi bamwe rero bakunze kuvuga ko hari rundi binyanka mu Burundi bacafuza Burundi ariko ntibamenye ko ahubwo ivyo bakora bibi ari vyo bitanga isura mbi mu makungu hamwe no mu karere. Bya Christophe Sahabo rero ni gutyo vyoba vyifashe murumviriza ko akitswe n'amagara kandi ari mwibohero ngiye rero hari n'uburongoye ibitaro vya Kira Hospital. Yandi makuru hariko haravugwa cane nuko i Bujumbura abadandaza bariko bidogera kigo OBR. Abadandaza benshi mu gisagara ca Bujumbura barangwa n'imyidogo idasanzwe akabidogera ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR bitumwe nuko abakozi b'ico kigo bariko bugara amazu y'abadandaza bitwaje ko batagira inimero ndangamudandaza mu gihe abo badandaza rero bitaraboneka ko bitaraborohera kuronka iyo NEF. Abadanza rero bo bavuga ko kuronka NEF aho ironderwa muri ADB Burundi yahoze yitwa API bitoroshe kuko fata amezi menshi bashikiriza ko rero bagenda bakariha ibisabwa bagahabwa udupapuro baheriyeko canke borudero ariko bakarindira ko iyo nimero ndangamudandaza zisohoka bakabura. Babazwa nuko abakozi ba OBR baca baza kubugarira aho bakorera kandi bafise aho barihiye bakanka rero no kubumviriza. Abadanza rero bakaba basaba ko ingingo yo kugarirwa aho bakorera yohagarara kuko amakosa atarayabo ahubwo rero bitebera aho barondera NEF kuko bobo baba bahereje kuriha ibisabwa. Babona ko abakozi ba OBR bategerezwa kuraba borudero umudandaza yarihereko bakamwubahiriza kuko nawe aba arindiye ko NEF yiwe isohoka. Ikindi mwamenya rero nuko hari abandi makuru ariko aravugwa mu Kirundo abakozi bariko biyamiriza bitungiwe indani mu bitaro basaba ko bikurwa mu bitaro kuko bishobora kubanduza indwara nka Mpox. Aho ni muri hôpital Kirundo bitaro bikuru vy'intara nkuko rero bigaragara indani mu bitaro harangwa inkende n'impene zihatungiwe ziguma zinyuragiranwa indani mu bitaro habaho abagwayi bagwarira gushikaho abakenyezi bibarukira muri maternité. Izo mpene n'iyo nkende nivyo urongoye ivyo bitaro Dr Nimubona Prosper bikavuga ko uwo mugambi wo korora yoba yarawusangiye n'urongoye intara ya Kirundo mu vy'ubuvuzi Dr Samuel Kwizera. Abakozi bakorera kuri ivyo bitaro bakaba bavuga basemerera kuva kera ariko rero vyanze ko ivyo bitungwa bikurwa muri ivyo bitaro bakaba basaba bashimitse ubuyobozi bw'amagara y'abantu rero gufasha kugira ivyo bitungwa bikurwe muri ivyo bitaro vuba bwangu kuko bishobora kubanduza indwara muri kino gihe igihugu cose cugarijwe n'indwara y'ibihara bituruka ku nkende. Reka rero tubagezeho n'iyindi nkuru idasanzwe. Hari uwahawe ibiyayuramutwe yongera ashurashuzwa n'abagabo 51 ni mu gihugu c'Ubufaransa. N'urubanza rero ruriko ruravugwa cane mu gihugu c'Ubufaransa n'urw'Ubufaransa-kazi yitwa Gisele P w'imyaka 72 yamaze imyaka 10 yahabwa ibiyayuramutwe n'umugabo wiwe. Ntivyaherera aho kuko ubu nawe yaca arondera abagabo bamushurashuza agafata amasanamu agurisha ku mbuga hwaniro canke internet. Nkuko rero tubisoma mu kinyamakuru kimwe co mu Bufaransa bavuga ko iyo dosiye yatanguye muri 2020 bagifata umushingantahe wa Gisele bamufashe ariko afata amasanamu abakobwa munsi y'amajipo bari bambaye ahantu basumira. Uwujejwe umutekano aravye muri ngendanwa yiwe niko kugwa mu masanamu yafashe umukenyezi wiwe asa n'uwataye ubwenge kandi ariko akorerwa ivyamfura mbi. Buno nyene amatohoza baratanguye basanga uwo mugabo rero yahamagaye abagabo bagera kuri 72 kugira baze gukorera ayo mabi umukenyezi wiwe. Abashoboye kumenyekana 50 akiyongera ko uwo mugabo wiwe. Abo bagabo bari hagati y'imyaka
26 na 74. Si ivyo gusa kuko basanze afise n'amasanamu yafashe mu kinyegero umwana wiwe w'umukobwa atambaye. Naho ivyo tuvyumva mu Bufaransa, mabi yakorerwa abakenyezi aracaguye no mu Burundi kuko kuva mu mpera z'umwaka wa 2022 kugera mu kwezi kwa Ruhuma 2023, ikigo Seruka carakiriye abafashwe ku nguvu bangana n'amajana 241 gushika ku majana 227 muri bo ni abagore. Mu mwaka wose w'ibihumbi 2023 ico kigo cakiriye abakorewe amabi yafatiye ku gitsina bagera ku 1112. Mu bice 95 rero kw'ijana akaba ari abakenyezi. Amabi aba mu buryo bw'agahomerabunwa mu Burundi ni menshi kuko mwibuke n'inkuru y'akana k'imyaka 5 kitwa Kayisi kavuga mu Buterere rero yafashwe ku nguvu yongera aricwa umwaka uheze. Ivyo vyose rero nivyo abantu bagiye barashikiriza, ariko murumviriza ko n'amabi nayo atagabanutse. Ikindi mwomenya nuko witwa Kaze Delphin amaso araba yararanga akabona amakara, nawe rero ni rurangiranwa mu guhingura amakara avuye mw'iyarara adahoneje ibidukikije. Avuga mu ntara ya Gitega, akaba afise imyaka 29. Yaminuje mu gisata kijanye n'ibidukikije kugira rero agire iciyumviro co gukingira ibidukikije akakivyaza umusaruro. Niko yari amaze kwihweza akabona ko n'abarundi benshi bari mu vyo guteka bakora amakara ahinguye mu biti. Ivyo navyo rero bikaba bihonya amashamba bikonona n'ikirere. Muri 2017 yaciye atangura gucukura ku mbuga hwaniro internet uko yohingura amakara avuye mw'iyarara adahoneje ibidukikije. Ishirahamwe ryiwe Kaze Green Economy riba rivutse uko. Mu ntango Delphin Kaze n'abo bakorana barahingura ibiro biri hagati y'10 na 40 vy'amakara. Buke buke umugambi Kage atera imbere uraguka urakwiragira hose. Yahavuye aronka ibikoresho ruhanabangushi, aragwiza abakozi, ahingura umwimbu ushemeye waba bitoni 20 z'amakara ku munsi. Kubwo umugambi wiwe Delphin Kaze yarabaye rangiranwa mu gihugu no mu makungu, akaba namaze no kwegeranya ubushinga butandukanye mu Burundi no hanze y'igihugu. Amwe muri mu bushimwe yagiye araronkamwo hari muri komine avukamwo ya Gitega. Yaramushimiye ku munsi mukuru w'abakozi muri 2019. Muri uwo mwaka nyene umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi bwaramuronkeje n'agashimwe umwe mu rwaruka rukora ubushakashatsi n'imigambi ya Kanovera. Ico gihe kandi yaratahukanye n'agashimwe ka Yaga mw'ihiganwa ryiswe Yaga Innovation Challenge, kandi n'agashimwe yaronkejwe mw'ihiganwa rya Shika Awards ryari yatunganijwe muri 2020. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri iyi mboneshakure. Mane bahezagire.